no kuvuga Yesu Kristo ngo ndiko ndamukiza. Niho rero hamaze umwanya naca yikangura asanga ntambuka, yikangura asanga ameze neza, camitana za bekiye ndazikubita ku rutugu ndiruka, nibagira ko hanze hari n'abapolisi baturaririye bari kubona ndiko ndiruka bakandasa bagira ngo ndigisuma. Ariko Imana yacu muyibere icubahiro kuko ari Imana ikomeye kandi Imana y'urutonde rwose. Amen. Niho rero naca ngaho dutazira Imana, turaririmbira Imana, turanezerwa biteye ubwoba bagenzi. Guhera ayo masaha 12 z'igitondo zarashitse, isaha imirakwira tutazi ko bwakeye. No kuvuga bica birasaba hose ko hari umuntu amugukiye mu nzu ya musitanteri, abantu bakandaba bakanshengera. Niho rero yaca telefone iwacu nari navuye, arababwira ati Nadine yakiza aratambuka. Baramubwira bati tubwire naho yoba yapfuye ntitukibabara, azoba aruhutse. Niho rero nashika muhira bagenzi, nari nararushe. Urumva umuntu yakorera ibintu byose ngaho atari ijuru ritabaye, byari bigoye ko nihanganira. Nyuma rero bimaze kumera bityo niho nakira, maze gukira ndemera ndaheba ishuri. Ushobora kubandanya nisa? Hanyuma rero namaze gukira abagenzi baratelefona kubera nari naramaze kumererwa nabi, ibintu byo kwisi ndavyibagira. Yesu we, iyi Mana yacu ikigufiseho umugambi ntagushobora gupfa bagenzi. Niho rero maze gushika imuhira, ntarashika muhira batelefone muranyanja arambwira ati ntavyo nemeye, umwe yangwaza nababarira timurungike Makamba. Hanyuma ndamubone nishitse kuri parikingi, ambonye ararira, yumva igishika muca mubibona ati haleluya. Abantu baramubaza bati pasiteri n'ibiki kuri kurarira, uyu muntu yahora ari kimukano naratambuka. Baca bankonganira ko bandaba, we nyene arashinga intahe aravuga ati uyu muntu n'ivy'ukuri yari kimuga. Niho rero na Imana yacu ingabira ishengero muri ako kanya, fata umwanya wo kuvuga ubutumwa ndaho hantu. Yesu wacu nashimwe. Bikimeze bityo nshika imuhira, sanga abana nigisha muri Sunday school. Muje mukunda abana n'abana beza, je ndashimira Imana ko yampaye ibibondo by'ukuri. Imana iragaheza kuko cyane. Niho rero hamaze akanya katari gato nageze imuhira, mbona mama ntaje kundamutsa, ariko hariho umusaza wanje yari yavuze ati Nadine, Imana ikazogukiza iyo uzoja kuyivuga hose, je nzokurihira itike. Kuko yarampanura akambwira ati jewe Imana niyo rinda kungira uko, je narize kaminuza nigomba intubu nyene je ngenda mugabo kuko jewe narizi gukorera Imana. Kwemera kugiye gukorera Imana bene data ni nk'agasho kuri jewe, nabibona nk'agasho. Kandi abakozi b'Imana murabizi, mu gikorwa c'Imana nta mwidegenzo w'umubiri wacu, oya nta mwidegenzo uhari. Ubwirizwa kugira kukintu Imana ikubariye. Bona Yesu asifiwe. Barantegera abana bandirimbira ngo yabikoze ku mugaragaro, amahanga arorera. Yabikoze ku mugaragaro, amahanga arorera. Yatuye hazayo, amahanga arorera. Yabikoze ku mugaragaro, amahanga arorera. Yesu we, numva rero mbaye mushasha, numva mashimye. Ariko mama yambyaye, umuvyeyi yankunda, ntaho yigeze andamutsa. Yandabiye mu idirisha nkamubwira ni mama mahoro, ngo yamve ngo Yesu yakoze kuko yararengewe. Namubwiye ngo ubu ndumudame, ntaho ndumva mama mbariye ngo Nadine wakize gute imisuhuko ya, aguma avuga ngo Imana niya, kandi Imana bagenzi niya. Bona Yesu asifiwe sana. Niho rero hagera igihe nja murindi yerekwa nagize ryaje gute.
hari umupfumu umwe yaje ambwira ngo tuje mu bapfumu, ndamubwira ngo bambariye ko umugore wawe abaho, nagira ndakubwira ikintu kimwe ukabona je mu bapfumu tukajyana, yambwiye ngo tujyane Rufika, mbona abantu bakugiriye nabi, basanga ati abantu bakugiriye nabi kugira ngo bakwice kugira ngo ntuzogwire. Nkora naca ndamubwira nti kuko baravuga ko umugore wiwe aroga, ndabibaza nti tugasanga ari umugore wawe yakoze ibi, je nzoca ndamwica. Aca atangura kurahira za ndahiro zinda, bagabo namwe basore mukunda kurahira zinda mukarahira abana, izo ntizikiri indahiro kuko abantu benshi barabikora. Yesu nadutabare. Uyu mugabo ndaza kubabwira amaherezo yiwe ingene vyagenze. Niho rero nabaza Yesu nti Yesu, none ko mvuye kw'ishure nzokora iki? Ca mbona Yesu ndahantu ndiko ndarinda umuceri, abantu mwarinye umuceri murabizi, mbona ndiko ndawutambukamwo kuko nabibonye umwanya munini kandi ubutandukanye. Hari aho navuze uko, aha naho ngira mvuga uko. Ndabibonye ubutandukanye, mbona umumarayika aje gutya acambwira ngo Nadine, uzodandaza umuceri niwo nzoguheramwo umugisha. Yesu nashimwe. Ico nico shimira Imana igutesheje ikirakubwira ngo urazokora iki. Ego mw'abantu muje muhamagarwa n'Imana mugatanga imihamagaro, muhana amasezerano afadika n'Imana. Nabibabwiye ku buryo n'ejo naho uzoja mu kigeragezo uzovuga uti Imana wa munsi wambariye ngo, ntuzovuga ngo wa munsi nakayambariye ngo wamutumye ngo, ariko wivuganire n'Imana ubwawe. Birafasha naho yokuvugisha rimwe mu mwaka ukamenya ngo navuganye n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ntangira rero ntangura kudandaza wa muceri, ndawudandaza. Niho rero naca mbona ndiko ndasenga janwa mwiyerekwa. Iryo yerekwa ryambwira ngo Nadine, Yesu yarambwiye ngo ngira ndakwereke inama abadayimoni bagufitiye ikuzimu. Ashira za telekomande mu matwi, akizinsize mu matwi, numva rya jwi rirongera rihamagaye ngo basuda banje, nkumva ngo turi magabo. Nadine ko duhanze ku isi tumukorera iki? Ca ndabona rero inama aho yicaye, reka abadayimoni baratubwira inama. Satani n'ingabo ziwe bama batubwira inama uko bukeye uko bwije. Wowe nimba wareka gusenga, bobo nibareka kukwisonzeshereza. Bambwira iminsi myinshi banyisonzeshereje kugira ngo bamfate. Niho rero nabona umudayimoni akaduza urutoki akavuga ngo Nadine, kugira ngo ntasubire kutugora, tumwungikira abasore beza bafise amahera bamugushe. Hama uwo mukuru wabo agaca avuga tekaya ati ivyo wa mugabo yarabimukuyemo. Ni ukuvuga avuze ngo wa mugabo yabavuze Yesu. Hari ibintu vy'amaraha mw'abakobwa Imana yatuvuye kuva kera. Utazoja uvuga ngo nkeneye umuhungu w'ifreshere afise amafaranga, nkeneye kuba mu ma-etage, ariko uzovuge ngo nkeneye umuhungu yuzuye mpwemu yera, tuzobana nk'abavukana. Bwana Yesu asifiwe sana. Niho rero yaca uwundi mudayimoni akavuga ngo Nadine, ngo tuzomutegere ngo bamurase, atekaho yoca aja muri rya juru. Awundi ati bazomwicisha inkota, teka nivyo yoca aja muri rya juru. Abandi bati tuzomutere agisida, teka naho yobagiye. Haca haduta umudayimoni umwe aravuga ngo ikintu mbona twokorera Nadine, bomuha isumu igaca ija mu bwenge, agaca acika ikigugu, umugabo wese yapfuye umutima. Mw'abagabo hariho abagabo basambanya abasazi, bumvise ngo baca bagira amacensi kugira ngo bace baronka amafaranga. Mubesha abo n'abadayimoni babahenze, uriko bandurira umwanda w'ubusa, uriko ucumuzwa n'akantu gato cyane, gato kandi ku mwanya muto. Nta musazi atera amacensi, nta musazi. Ntibaze babahende abo n'abadayimoni urwaye, waretse gusara nkawe gusa, ubundi bwoko nawe uragwaye. Yesu wacu nadutabare. Uyu mudayimoni akivuze uko, bose baca bakomera amashi rimwe. Nawe aca aravuga ngo ndaduze,
niyo ntabikora sinzogaruka ino, ni ukuvuga ari isinya wenyene. Niho rero yaca aduga by'ukuri. Je ndi kudandaza umuceri, bukeye mu gatondo nja mbona akana kaje karambarira gati mwigisha ntisaha Yesu yanyiyeretse asa n'umuzungu, yambariye yuko ugira ugisumo. Ndavuga nti none jewe aho iwacu homba, mu kiyanga homba, nta muntu dutukana, bose ndabatwengera, bose n'abakunzi. Je nzogisuma bigenze gute? Mugabo hariho ahantu nakunda kokesha inyama y'ingurube, ndayikunda cyane ndayikunda, kandi kuyirya nta cyaha kirimo. Yesu wacu nandutabazi. Hanyuma rero ndayokesheje, narakunda nko kuja nko ku Muragarazi, ku rubibe rw'Uburundi na Tanzania, ngiye kurondera ako gaceri mu gatayi nari ifise. Hanyuma rero ndakazanye, nkaca nterefona ngira shike ntisanga akantu sugahiye, by'ukuri nkasanga bakandiguriye kuko yari umuntu w'umwizigirwa. Nkaca mpamagara mukuru wanje yakorera mu isoko, ngo duhurire iwanje turuhuke. Ndamubwiye kuruhuka yabazi ko ari gukubita inyama y'ingurube n'ububama atakindi. Niho rero umunsi umwe ndiko ndanura ibintu, ndiko ndadandaza, imvura ikubaganye, nari mpejeje gupakiza imodoka y'ubuzenge nari narose, ndiko ndinjiza imiceri yari mu nzu. Muka pasiteri araza aramfasha, urumva natumye ko yanyama muka pasiteri w'iwacu na mukuru wanje araza aranyanuza. Niho rero je ngiriko ndanura ibisigaye, muraza abantu bavukana iyo bakundana nta tuntu batagiranira. Acara za nyama ziba zirashitse mu nzu nakoreramo, nawe sinzi ko kwari ukwihuta, sinzi ko muca mubibona ibintu by'abavukana. Acara agenda atora akanyama arashikura, ahita aranyereka mu kanwa ngo haa, kumbe hari ku isumu, uyabaye ariye isumu. Imvura ikibandanije ko ngiye kugama, nca mpitana bwa bubama ntora ya nyama. Kuko uwo mumama muka pasiteri twari kumwe naramwirora cyane, nca namubwira nti mama ngira fungure, mugabo emanzi ukure kwa kanyama, kuko nije nari nshonje cyane. Aragakwega karamunanira, ndamuhurira ko ndamutamika, uyabariye isumu. Nanje rero nca ndazirya zose kuko nari nshonje. Muca mubona ufise inzara ugaca urya isumu ingene icumirwa. Niho rero mpejeje kurya inyama ya nyuma numva irambihiye mu kanwa irabishe, mugabo kubera ukuyikunda nca ndakoroza n'ububama biramanukana. Muri ako kanya nta n'umwanya wahaheze, nza numva umenga n'umukasi mu nda, birahimbagura, numva ndiko ndasha nti yo ntabara ndapfuye. Muca mubibona nyene uyu mubiri twambaye ntumenyekwa, uyu mubiri twambaye bagenzi si umugenzi. Wowe wishimira umubiri ntaco urimwo, uri bure, nta kintu urimwo, umubiri si uwo kwishimira. Niho rero bitanguye gukatagura, hariho umuganga yahora nkurikirana iwacu nkimugaye, baca baramutuma ko bati ngo urabe Nadine, ubu naharagwayagwaye mu nda hejeje kurya inyama. Yagiye gushika nza ntanguye kwikubita hasi, nduga ifuri ica mu kanwa n'umuzuru, bati ni isumu. Aca arangombora, angomboye nteye ishiga kuye kuri farumasi, banshira ku moto barandugana ku bitaro. Batehehe Nadine arapfuye, bene data isumu irababaza. Ndatangazwa n'abarozi n'abicanyi, ahitamo umuntu akamuha isumu atariko aramurya abagenzi, cyangwa akamuhereza uburozi. Umuntu ntaribwa, sinzi ko hari abamurya, mugabo nakunze nzi ko umuntu ataribwa, kandi nawe uzosubira mu gishingo ciwe. Wowe ikinogo ciwe wazokizibira umwice, mugabo iciwewe ntazoba kizibiye, ntuzoba wikingiye urupfu. Biramenyekana bati nta kundi ni nakamuroze. Oro nawe uwo muntu yari umuntu w'amacuti, by'ukuri ntiyaroga, n'abantu bagomvye kumwononera akazi. Niho rero nshitse ku bitaro, ndaremba ndaba nabi. Baca rero bavuga bati reka tumutransfere aje i Makamba. Bagihamagaye abashoferi ba ambulance bo kuri hopitale, bari mu nzira ca mbaye ndacikanye. Baca bababwira bati ntimwirigwe murazi, uwo twari tubatumiyeko yacikanye bene data. Ariko muri byose umumarayika yamangendera akambwira ati Nadine harura inzira,
nama ndiko ndavugana n'abakozi b'Imana nihana icaha nakaha. Niho rero nacanguma ngaho barantegura barangirira ivyo wapfuye, barantegura baranshira ngaho. Niho rero abasenzi bari gusenga basenza Imana ibaheza